tubandanya tugenda dukwakwanya ducancabiranya muri Miss Burundi mwige mumwe ubona yuko byatangaje yuko ashobora kuba yamaze kuba officiel na hariya ku mbuga za Miss Burundi bavuze yuko yavuye mu higana rya Miss Burundi bitewe n'ingwara. Ni Fulgence Mika ya makuru ya Miss Burundi arayakurikirana cyane uko urabona yuko akunze no kugendayo. Mika sabwe igihe cyose wagiye muri Miss Burundi mwigeme waramubona cyane. No musi hasohotse itangazo yuko yavuyemwo avuga n'igifaransa nizo shima naramubonye. Nta kirundi avuga. Ngira bakivuga gute kandi ari umurundi kazi. Ego. No musi umwigeme yitwa Kenguruka Delia Shanice Ketina akibarizwa muri Miss Burundi aho ari umwigeme yari yapasije canke yarenganye muri 15 ba mbere. Yari yashitse mu gice ca final already. Yari mu higanirwa Miss Burundi jeme ewana biri kugaragara. Ugerageje kuraba wo wagiye uragenda mu bice kumbure n'umwigeme ubona ko yapashirije ngahi Bujumbura muri bajya 30 ba mbere muri bajya 30 ba mbere kuko bari bajya 20 ba mbere yapashirije ngahi Bujumbura ko hari abapasirije Ngozi n'abandi Gitega ariko yapasirije ngahi Bujumbura ko asanzwe avuka mu ntara ya Bujumbura. Ugerageje kuraba nimba wari umuzi umwigeme yarameze gute? Bono vuga yuko yarameze neza kugira araba ibyo bagiye barakora zijya catwalk bakoze imbere y'abantu bagiye batandukanya bashoboye kuba bagenda bakurikirana n'ibyo birori. Hari haba bari mu kibanza nyezina n'abandi baba bariko barabikurikirana ku mbuga hwaniro. Yavyitwayemwo neza bavuga nti kugira ngo n'abacamanza bende babona yuko akwiye gushika mu gice cyanyuma cyo finale barabonye yuko afise gute afise ubwo bushobozi ubwiza bufise n'ubwo bwenga bufise. Akaranga nako kandi kadasigaye inyuma. Rero ni nkuru yagiye kuja hanze mwijoro ryakeye hari gihe cy'isaha mu masaha 4:30 saa 4 z'ijoro yo kuri wa 25. Uyu munsi turi ku wa 26 ruheshi byabaye ku munsi weje mwijoro ryakeye hari mu masaha agera saa 4 z'ijoro n'30 yegereza saa 4:40. Inkuru nayibonye jimaze minota 13 kuri Instagram. Ndaraba ku mbuga zose nsanga byamaze kuba official babishize ko ndavuga nti nta kundi ihangane azokira. Rero inkuru yaje ivuga gute Miss Burundi ariko barategura kino irihiganwa babishize hanze bandika itangazo riri mu rurimi rw'igifaransa aho kuri caption bashoboye kuba bari herekeresha bagize bati annonce officielle Miss Delia Shanice Ketina Kenguruka finaliste de Miss Burundi 2025 se retire du concours pour des raisons médicales. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement ainsi que beaucoup de succès dans ses projets futurs. Ntabintu bishi bavuze bati umwe mu bigeme canke mu misi umwe mu bashoboye kuba bashika muri finale yashoboye kubashika muri finale yitwa Kenguruka Delia Shanice Ketina yikuye mu higanwa rya Miss Burundi kubw'impamvu z'ubugwayi. Ati tumwipfurije ukira vuba no kubandanya agira amasigise mu migambi yiwe yo muri kazoza. Ubwo ati byari bigoye aho naho ni mwikete ngiye kugira context nto. Ati byari bigoye muri paragraph ya kabiri abazi igifaransa baza kumfasha. Ati byari bigoye kubitahura ariko byasabye ko nyene hafatwa nyene ingingo kugira ngo bigende uko. Rero baciye bagira ko banashimira abakomeje gushigikira Miss Burundi. Ikete yashoboye kuba annonce yashoboye kuba isohoka yakorewe design hariya ikaba yasinwe ko na Madame Rosaline Kamariza ubona ko ari administrateur et directeur général do Ingo
akaba nayo iriko irategura iganwa rya Miss Burundi byumvikana ko yamaze kuba ava mu bandi ariko ikitaramenyekana nuko nimba yamaze kuba ava mu ihiganwa baza guhava bagira gute bamusubiriza cyane bizogenda gute icyo rero nicyo gikeneye kumenyekana kugira abantu bamenye mbega araza kubasubirizwa cyane baca baguma ari 14 maze cyo bibandaniza no mu gice cya final urabona baguma ari 14 ku bwawe icyo mbona baguma ari 14 kubera iki kuko bakazana ubundi cyabyerekana yuko ubu bazoba bazanye bamukuyemo kandi yarabishoboye uremera yuko abana ku ishure bashobora kusumbanya amanota kandi bose baciye ubwenge ariko uravyemera yego ndavyemera okay ariko ndakubaza ese kubera iki bavuga yuko bategerezwa gutora 15 kubera iki bavuze bati nihaboneka uyundi aza kuba afise imigambi imeze neza turarenza oya ntibashobora kurenza bisigura yuko abakenze icitwa itegeko n'itegeko abakenze nibo bumvise yuko bafise imigambi rashe no kuvuga bajya abandi bavuyeyo niko gahunda zimeze bajya bakuwemwo nico gitigiri kiri bajya bakuwemwo bumvise imigambi yabo ataho hariho uburemere hariho kumenya gusigura umugambi wawe neza kumenya kwishura ibibazo babajijwe neza no kumenya kwibrandinga neza ndavuga bijya bintu bakora byo gutambuka imbere y'abantu inyifato bagira uko bari bameze muri bootcamp inyifato bari bafise nabyo birashobora kuza ukuntu uri kuravuga izo ndimi ukuntu uri kuri exprime imbere y'abantu udidinganya urabizi nawe urabizi atari muri make ushaka bace batorera atari ubumugusanganwe urumva ko babigoye rero baca baraba babandi bariko barabikora neza gusumbya abandi muri abo 30 bakenemo 15 bakora 15 kandi ushobora kuvuga ngo kubera ko ngo nabanye ngo nakagumya ngo aragerageza ucurenza igitigiri mu gihe ibyo wateguye bitagize gute bitazoshobora kugira gute kugenda neza inyuma urumva urengeje igitigiri wari wateguye mu nyuma cyukora ibintu bitagize gute bitateguwe nyene bigaca bigorana rero nkavuga nti nyine nta kundi ariko ikibazo kimwe gusa banashizemo uyundi byongyona kugira ngo igitigiri nyene kigume kigize gute gikume gikwiye ariko nanjye nibisigura yuko bajya batashe habuzemwo uwundi yoba afise umugambi mwiza kandi yitwaye neza cyo namufasha biragoye kumva yuko boshiramo wundi nanje iyo ngingo sinoyishigikira mu mbabarire sinoyishigikira cyo twibandaniriza kuko twosigura byinshi ariko kumbure nakubwiye umugambi wata agiye avanye mu higanwa umugambi wo yari yashize hanze umugambi yari yashize hanze n'umugambi urimo ibintu byo kuvura cyangwa kuvuza ingwara z'ama accident vasculaire cerebral cyangwa AVC no gukurikiranira hagufi cyangwa hafi abagendana izo ngwara cyangwa bafise icyo kibazo ariko kandi n'umwana w'imyaka 21 ariko sinibaza ko ari kwiza neza kubera ko batangwiga afise 20 ariko ashobora kuba atarakwiza 21 cyangwa akaba yayikwije kubera ko muri video yasohotse jo bundi we yavuga ko afise imyaka 20 ariko mugabo urumva bivanye n'amakuru akagenda yavugwa higa hari ibindi bintu bizakuza byiyongera ko bigacha bisaba kugira gute iyi kesi ni kumwanya watujanye kesi muri mano bivuga ko ibintu byinshi oya ariko urazi kintu agomba mwire Fulgence yari mu bakobwa bavuye muri Bujumbura yagutse ibyo novuga ni ibyo Fulgence ndagutuma ikintu kimwe ngire je tuzoce twigaruka ko neza ikezi yo mara mwanya muri ndagutumye je dafise nk'ibibazo bitandatu nona sawa rindira ndagutumye Fulgence ugende utubarize yuko utubarize muri bajya bayiteguye utubarize yuko bagiye ko guca bamusubiriza kugira oya reka tuzobikoreje ahubwo tuba telefone kibiri kugira ngo bigende bihe oya umwanya umengo kuragenda umwanya uri kuratujana ntaje kaya tubategene nandi ugende utubarize si bazomusubiriza canke bazoguma ari bajya bana ejo tucyo tubijako rero bikwiye neza nuko bimeze kabisa nuko nyene bavyumvise nuko bimeze rero ubona yuko twababwiye ko dufise n'abatumire kumbure reka hanze dufata kanya twakira abatumire maze bindi turabibandanya mu nyuma nuko bimeze reka